Ejo twarababwiye mu nkuru ngufi ko ikibuga c'indege kigiye gusanurwa. Twarababwiye kandi ko ari ubushinwa buzosanura ico kibuga. Muri kino gihe ngo ishirahamwe rizosanura ico kibuga c'indege ryaramaze no gushika hano mu Burundi. Urubuga rw'ubushikiranganje bw'imigenderanire nago ruvuga ko bizoca mu buryo bw'imfashanyo idasubizwa. Hari ivyo dushobora kuba tutari tuzi ku isanurwa ry'ikibuga c'indege. Niyo nkuru nyamukuru turabira hamwe no Musi. Mwiriwe cane, ni Davi, nizere ko muriko mwinjira muri weekend mumeze neza. Amasezerano yo gusanura ico kibuga c'indege yatewe ku mukono kuwa 26 Ruhuhuma 2024 hagati y'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu hamwe n'userukira ubushinwa mu Burundi. Ubu rero amafaranga miriyoni 172 z'amadolari niyo yategekanijwe gukoreshwa mu gusanura ikibuga c'indege Melchior Ndadaye cy'Ibujumbura. Bikaba vyashikirijwe na Joel Nkurabagaya arongoye ishirahamwe ryo gutwara abantu n'ibintu mu kirere Autorité de l'Aviation Civile du Burundi. Mu bizosubirwamwo harimwo ibarabara indege zikoresha ziriko zirururuka piste, aho zihagarara, aho imodoka zipakira ingenzi zizohora zihagarara taxiway, umunara ukoreramwo abagenzura indege tour de contrôle, inzu ikoreramwo uburongozi bw'ikibuga c'indege, gushiraho ubuhinga bushasha bwo gutumatumanako amakuru, gusuzuma ikirere no gucungera umutekano. Vyari bikenewe gusanura ikibuga c'indege. Mu kwa 11/2017 leta y'u Burundi yaravuze ko ico kibuga c'indege kitagikwije ibisabwa mu gihe tugezemwo ku rwego mpuzamakungu. Mu kwa kabiri k'umwaka uheze w'ibihumbi 2023 naho umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yamenyesheje ko hari amashirahamwe y'indege yidogera ico kibuga c'indege ngo kirashaje uhereye ku mabarabara akoreshwa n'indege mu kururuka canke kuguruka, hari imbere y'abashinga amateka n'abakenguza amateka. Ndirakobuca yaciye yongera ko igikorwa co gusanura ayo mabarabara cihuta kuko ngo ayo mashirahamwe ashobora kwanka gusubira gukorera mu gihugu kandi agiye bizogorana kuyagarukana. Tutirengagije ko mu gihugu kibanyi c'u Rwanda ariko barubaka ikibuga c'indege kigezweho kandi cagutse ahitwa i Bugesera mu bumanuko bw'ico gihugu, si kure y'umupaka w'u Burundi. Bisigura ko Burundi nabwo butegerezwa kwipanga kugira ntibutakaze ingenzi canke y'amashirahamwe ngo yimuke. Cane ko ikibuga c'indege leta yari yemeye kubaka ibugendana kitaratangura kubakwa naho ivyigwa vyo ngo vyaheze. Igikorwa cari gisigaye kikaba ari ico kurondera uburyo nkuko vyashikirijwe n'uwahoze arongoye Burundi umuhisi Petero Nkurunziza mu 2018. Mwomenya ko ikibuga c'indege ca Bujumbura cashizweho mu 1954 kuva mu 2019 naho gica kibatizwa ku izina Aéroport International Melchior Ndadaye de Bujumbura. Kuva cubakwa nticari bwasanurwe bihagije kiretse mu 1983 ico gihe hasubiwemwo aho ingenzi zirindirira indege terminal, bivugwa n'ikinyamakuru Afrimag. Ariko rero turetse ivy'inyubako mu bindi bihanze ikibuga c'indege ca Bujumbura harimo ingendo itabereye y'abahakorera, kenshi na kenshi ngo barangwa n'ingeso yo kwaka ibiturire no gutevya akazi. Imyidogo y'umukenyezi avuga ko yatswe giturire mu gihe yaraje mu Burundi yatumye umushikiranganje mu vyajejwe hari mu budandaji no gutwara abantu n'ibintu yishikira ku kibuga c'indege kuwa 9 Myandagaro 2023 hari kugira yisuzumire uko ibikorwa bigenda. Umushikiranganje yasabye ko abakozi botunganiriza ingenzi uko amategeko abitunganya ngo birinde akajagari. Yibukije kandi ko ikibuga c'indege arico gitanga ishusho y'ingene igihugu cifashe, vitrine du pays. Mwibaza ko ikibuga c'indege nicasanurwa hakazanwa n'ubuhinga bushasha bwo gukora ivyo bibazo vyose bizoca bitorega umuti? Murishura muri commentaire. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Kugendera amabohero no kwigisha abanyagihugu amategeko ni bimwe mu biri mu mugambi mushasha wo gukomeza agateka kazina muntu mu Burundi uzotangura mu 2024 gushika mu 2027. Vyashikirijwe jo kuwa 30 Rusama mu nama yugurura icese uwo mugambi. Ibindi bitegekanijwe muri uwo mugambi ni gukomeza agateka k'abana n'abakenyezi, ugufasha kwiyungunganya bigeme n'abakenyezi bahohotewe,
ugushiraho ibigo bizofasha bifuza ubutungane no kubumviriza n'ibindi. Uwo mugambi ukazoranguka mu gihugu cose, ukaba ufashwe mu mugongo n'ubuserukizi bw'Ubuswisi hamwe n'ubuserukizi bw'ingoma y'Ubuholande mu Burundi. Haraye hatanzwe ubushimwe ku bigenjeje neza mu ihiganwa rya Primus League. Sahabo Paris, umumenyereza yafashije Vitalo gutwara igikombe yaheruka mu 2017, niwe yatwaye agashimwe k'umumenyereza yaranze ihiganwa. Fred niyo nizeye, umukinyi wa Vitalo nyene, yaronkejwe agashimwe k'umukinyi mwiza yarushije abandi. Umunyezamu wa Vitalo FC Vali Irambona niwe yaronse agashimwe k'umunyezamu mwiza mu ihiganwa. Hamadestin Maniriho wa Vitalo FC ahabwa agashimwe k'umukinyi yatsinze ibitsindo vyinshi. Rurangiranwa Yusuf Ndayishimiye, umukinyi w'umugwi wa Nice mu Bufaransa, yaronkejwe ku ncuro ya gatatu yikurikiranya agashimwe k'umukinyi w'umurundi akina mu makungu yarushije abandi kwigenza neza. Abo bose bakaba baronkejwe agashimwe k'amafaranga umuriyoni umwe. Mwakoze kudukurikirana. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje zosubira kuwa mbere.